uyisokura kugira ngo afate ibintu bimwenye acha birungika muri telefone ari murungiki agenda higura nawe iyo sinovyemera oya Mujani wiki kutari mutwe. Telefone umusazi naje kunefona mbya ko isize ngaho bunyene. Telefone? Yego. None je ko ndikungira isukunga hatari nigeze. Telefone kagawe isize ngaho bunyene ngiye kwinga kumeza iri hehe? Mabuje je na telefone ndabona ngaha nariko ndarakorera isukunga muri ntumura. Aje ku telefone mbya kwiri ngaha isize gana ni minute ngayiheze none iri hehe? Mabuje ngira wowe iyo bayihenze waravye muri chambre y'ubu usanga ntayiri. Telefone mbya ko yari ngaha aha bunyene. None wombwira ko yari ndayitwaye kandi ari uri ngaha. Ndayitwaye. Sinzi kwezi na telefone yiwe ndakora. Sinzi mabuje kandi twazuzi neza kuva ninjira muri iyi nzu je siniba. Ntakintu urabura kandi nkora akazi kuri kwanye wowe nyirurabizi. Ibyo ndabizi mugabo rero aje kunefura mbya ko isize ngaha. Urashobora kwigenda umwana w'umuntu mabuje ahubwo wari kumbwira ati ngerageze kuraba. Iminota yavuye ngaha kandi ari uri ngaha. Sisi ndavyumva. Sinzi kuraba cyangwa sinzi. Ariko mabuje ya boss avuye ngaha mukanya ngira bari bajyaye. Boss avuye ngaha. Yego sinzi kuraba ndaburi nyene mukanya avuye ngaha kumbure niwe bajyaye cyane. Avuye ngaha? Naho yo bavuye ngaha yo yikoresha iki? Ndiko muhaririza ndavuga avuye ngaha. Telefone ya musazanje yo yikoresha ayitwara mu mariri. None je hono yitwara nk'uda imariri. Nashobora gutora telefone ya musazanje. Tare twirondere turabe musi meza ngira imbeba bayitwaye. Je sinzi ko yaho yo bayanyereka aho ndondera indabe. Je sindavuga. Alo braza, cyane mwiyenze nawe wewe. Raba mu mifuko hose, raba muri, Kabe maze kunge ko yabonye none washize. Irabe neza mu mifuko hose ahantu uri. Hano amuzi ko kabimaze bitwara nyene. Sindavuga. Mugange ngo wazavuye ngaho nyine mu mwanya. Shisha kwitabura ko shaka kwitora telefone yawe ikoresha. Maze gusinzira ibintu bayizi. Kagabo ibi mbora ni biki? Ibi ni biki? Hageze yuko murungikiranira abanyebwa yose mwirwamo maka kugezaho no muri telefone upfa kurundamo. Ariko bofi je simbona cyata hari kiri ngaho kandi ubera n'umuntu amaze kuba umunyamuryango. In fact wavuze yuko mbere cyo muvana ni ikintu cyo tuma ushavura gutyo wowe no kuri. Kagabo beza nakubwira nshaka kumenya impamvu wo warungi iyi foto yangerageze wayikuye he? Byagenze gute? Byagiye ibi ni biki? Ibi uri kurashaka gushikako? Ukuri kuri maje fenzi ikintu byo kuba baje gushika cyane bikagushamuza gutyo owe. Gusa hari inkuru twari turimo sanga ngerageze yinjiyemo. Hama abarabinsabye. Kandi n'ikindi ubera se umuntu wahanze y'umuryango wowe kinyana wavuze ko ari umuntu w'umuryango ari umuryango mundi so cyane ko byo bushabuza gutyo wowe kandi cyane ko ariko sajya hata Kagabo sa
kugira ushike ku isimbo y'inuma, aho usigaye ufata ibintu nakoze ibyo akaba ari byo umwereka, akaba ari byo umurungikira muri telefone. ndiko ndakubaza kugira ngo urungike ifoto yangerageze ubimurungikire hama ubimubwire ushaka gushika kuki niki. Ramani suko byageze nko kubyiyumvira, nakubwiye ko hari inkuru twari turimo bituma dushika kuri ngerageza hama ifoto nawe niwe yayisabye kandi agiye ndayimuhaye nk'umuntu wo mu muryango, si umuntu wo hanze y'umuryango, kandi umenye ko ibyo gushabuza gutyo oye ntakwirengagije. Mugabo jewe iyo menya ko biza kuba gutyo oye sinagupfa ntabikoze, nyine nari nzi ko ari ibintu simple kandi ni ibintu simple mugabo mbona Kagabo urazi uwere iyo namukuye, urazi impamvu zatumye ndaguzara ngaha mw'ino nzu, urazizi wewe, urazizi icyo watubwiye muhira ko ari mufise umupantaro mu miryango yanyu ari imfuvyi, uriko urafasha nk'ufasha imfuvyi iwanyu. nimba nakubwiye ko ari imfuvyi waciye ufata ko ari imfuvyi, waciye umengo ni imfuvyi cyangwa nimba ubona atagase ameze neza wumvira n'impamvu ndorora byanororera wewe. Reka nakubaza ikintu, reka nakubaza wewe uramukunda? Kubaza wewe uramukunda? Icyo genda kubwire hakumbajije ikibazo aho ni nko ukubise ushaka kurira, ari nicyo kintu nashaka yuko tworonka kandi twicara tukakivuganira. Cyo nawe twicare kubera wera nivyo ndamukunda, vuga naguteza ugutwi. Ndamukunda n'umutima wanje wose. Bofre umaze kumfasha byinshi kuva nkiri muri primaire s'il vous plaît, nambara wewe, ndyama wewe, nkajya wewe, kandi warakoze unzanira n'icyamba cy'urukundo muri rajya mu rugo iwacu. So s'il vous plaît ndabigusabye ndakwinginze kugira umfashije ibindi byose dufashe natwe dushike ku ntumbero yacu genda. Arankunda ndamukunda kandi n'ikimenyamenya ndagenza imyaka ni uwera imyaka ngeriya wamfashije byinshi kuko hageze igihe ntumva yuko without uwera atahari nta mahoro kuri jewe. Ndabigusabye please, ndi tayari nawe ari tayari, please bimfashe muzobukoze bofre, ndamukunda n'umutima wanje wose. Wa mushenzi we urashobora uvuze ngo uramukunda ndagufashe bwa bundi urarinda nk'umusirikare atagira inkoho, urarinda pe. Ikibazo ni kiki nsigurira basiga ituma bidoshoboka. Come on bofre please, ndabigusabye please bimfashemo. Aho nyine ndabihagarika ayo majambo yawe aboze. Uribagiye ibyashike ngerageze, urabyibagiye? Soka mva mu maso, genda vuze ati soka. Kagabo genda fata wa mabyiwe. Ari majambo agarukira, urumvise? Ubwo mujambo bugarukira uno munsi. Sindi yajya kandi sofa mbaye yajya uwera sinzofarekuye ahubwo nzovirako. Ndamukunda akwimba ndobimba. Ndagira kubwiye ngo arikuye utavuye utariheze uzobimva. Ndakubonye ndaguhanze n'umutagerageza yari umugabo kuruta. Ndaguhamagaye kugira ngo ndakubwire kwanza ibintu bibiri. Kimwe idiri wampaye nayirangije, hajya ntiwarira busema muramwanje ari umugabo wawe
icyo nasanze akunda uwera kandi aramushaka. Nibyo aramukunda uwera. ndakubwira umukobwa iki nta kabi kiwe nta kabi kiwe n'umweranda nkuko izina ryiwe rivuga ko ari uwera arera nyine. ahubwo rero mbaye ndabikumenyesha hakiri kare, umugabo wawe agiye aronka icyo dupfa muramenye tuzogipfa mufiki none asha kunyandura imigambi iwanyu mfise kuri Ornella. Bazi imigambi je nawe dufitanye, bazi icyo tumaze gushikaho. none imigambi ya wewe na uwera? Yes. Mufitanye imigambi yihe? Sister, munchamake uwera ndamukunda. I'm in love with her. My God. Basi watacho ndaguhisha. Kagabo. Nawe uguhisha agaciro kweli? Ndagutesheje urubuga gute? Umukobwa w'icyaduka yazanye ngavuga ngo no muri famille asigaye na bofre wawe, nawe ushaka kuzunguruka. Mwambika ibara ahubwo umugabo wawe niwe akunda uwera. Reka kumwambika ibara. Mana de mwijuru ariko uyu wera iyo baguye n'umugera yo duhitanye twese umuryango wose. Oh my God. Ikubitagashe subiza ubwenge nyuma. Ko ikintu wamaze kuciyumvira ntujyane n'umuvuduko urabijya bimawezero bijya by'inyuma uraba ingene Imana yamuremye. Oya, koresha ubwenge ujya mu kugazo wahitana kandi murazogenda naje mushaka umwege shanje kandi akubwira ukuri kandi ku mutima ujya ndamukunda sindamwifuza kandi kumuheba nibiri mu nteguro ziwawe. none gakagaruye wabuze abandi bakobwa ufatira n'umukobwa w'icyaduka utazi yazana utazi n'imiryango aturukamo amaze kugendana na bofre wawe amaze kuronka preve wabimenye nawe ucuje ko kweli. Sister, tandukanya icyatsi n'ururo. Umugabo wawe niwe yifuza uwera, niwe amwifuza, niwe amukunda, niwe amushaka. Okay, akazi indiri wampaye nayirangije. Hano ibisigaye naho nuko ndakubwiye akambatiye ku mutima. Ibisigaye je suis désolé. Umeze neza? Basha mu mutima wanje utuntuye, uratuntuye. Imana yonyine sinzi. Wera. Nashaka ndakubaze. Kumenga we nakagabo murakundanye. Nakagabo? Yego. Oya ntidukundane turi abagenzi byonyine. Ahubwo icyo ukuri. Uri si? Wera. Bazi yuko wewe mu mutima wanje wamaze kwicakuramo. Kuri wewe novuga yuko 90%. None basubwira ubyizere hose bwiki. Nashaka kumbiza ukuri ko ari wo urashobora kumbwira ati nibyo cyangwa sibyo. Nukuri singiye ukubesha ntidukundana jera. Mukundana? Ubuje ukuri? Okay. Hama nashaka kubwire umuntu azokwitambika mu rukundo rwawe na jewe azogira ingorane. Urabyumvise? Sinkeneye kumva wari umuntu muyaga, wari umuntu
muvugana ibintu cyangwa mugenderanira ndasubiyemo uzokwitambika mu rukundo rwawe na jewe azogira ingorane azogira ikibazo mbo nari nateguye yuko n'umunsi ndakugurira konte ndagushiyemo amafaranga bo hari igihe ukenera ikintu nturinde kuntelefona cyangwa ngo mbaze uzogenda ugenda gutora wenyine nuko nakandi nabigusezeraniye nkakubwira yuko nzoguhindurira ubuzima ni ngombwa ndaguhindurira ubuzima nukuri urakoze cyane ukura uranyumva urakoze cyane nukuri ubuzima bwawe nzobuhindura sinzi ku rwego rumwe rwo hejuru mbaye ndakenguruka nukuri ndakengurutse cyane yego kuciza uguma unkorera no kukubandanya nyine uguma ungirira neza icyo nshaka turategura mu minsi izoza tujyane kuri garage Toyota ndagurire ivatiri ugenderamo namaze kubitegura amahera si ikibazo urakoze cyane ndano kubwira ngo urakoze urumva urakoze cyane kandi urazi imodoka zo muri garage Toyota ziba zimeze neza ni imodoka nzima zikorerwa mu Japani mu Kenya donc ni imodoka ifite garanti uyikora yigenderamo uravuga ati iyi ni imodoka namaze kubitegura kuko ikintu genda ndagikora kuri agenda bari no kubitegura umunsi n'umunsi ndashobora kujya kuri garage Toyota nkama rero akamwewe nigatangiye kwica hakiri kare ibyo ni iby'intangamarara ibyo ni ibyo ubonye bya hafi hamwe wonyemerera neza ukanyemerera ukaba inyego yanje sinzi no kugirira manaki ibintu bitangaje hamwe nubona urubebe rubyawe na wewe nkarurera nkarusimbagiza nkaruterura nkarutwengesha isi notuma ndayigurisha urabona isi kuyigurisha nutungurisha isi nkacengirane tukaja kwibera mu ijuru niyo tuzoja apana ngaha ku isi ivumbi ryo hava urigo chako gachawo navyumva we sawa nukuri murakoze cyane Imana yonyene niyo yobambembera nukuri uranezerewe cyane gose uraryohewe yego sawa nta kibazo birateguye neza yego hama handanya akazi kawe mugabo ukore ukwakwanya saa kumi na nusu nateguye ko hari ahantu tuza gucisha ahantu ufate akaragu cyangwa petit poulet suko cyangwa hari ahantu botsa umukeke neza icyo ushaka nicyo uza gufata sawa okay reka mbandanya akazi bandanya akazi amarire ibyo mfise kandi merci cyane no kuri ndaryohewe okay nta problème nta ngorane ego I love you nagukunda shiri sawa konte yanje yuzuye inoti yashizeko imodoka uca ndonka niho ngiye kwitwa rero uwera ornera